kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Umukuru w'igihugu yaratunganije ikiganiro kw'igenekerezo rya 9 Ruheshi mu ntumbero yo gukangurira abategetsi batandukanye guhindura ingendo kugira ihangiro rya leta y'uko Uburundi buba igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 kikaba igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 rishikweko. Evariste Ndayishimiye akaba yasanze abategetsi batarabavanura n'ingendo mbi za kera ibishobora gutuma igihugu kidashika ku mbono cihaye. Inyuma y'imyaka 3 amaze ku butegetsi hoba habuze iki kugira umukuru w'igihugu akikuzwe n'abantu bamufasha gushikana Uburundi kuri iryo hangiro? Inyishu y'ico kibazo ni muri kino kiganiro kw'isoko mukagishikirizwa na Pierre Gahungu. Kaze. Naragendagenze kw'isi, iyi si irimwo ibihendo vyinshi, bane bato mugende mwiyubara. Imbere y'abashikiranganji n'abandi bategetsi bagenywe n'umukuru w'igihugu, umukuru w'igihugu Ndayishimiye ntiyanyegeje akababaro afise kuri zimwe mu ndongozi zidakora neza ivyo zashinzwe ku neza y'abanyagihugu. Evariste Ndayishimiye akamenyesha ko agiye kwifatira ibintu mu minwe hako aguma yizeye abantu b'ibikanganyoni nkuko yabise. Nzokwemera je Ministere ya Planification Economique ndayishire muri Presidence, abandi bari bikanganyoni mubabona bagenda kurya mujya korangora muri Ministere du Plan, naho kumbe Ministere du Plan ni jewe neva. Nzovyikorera noye harukundi igihugu ntigisiganirwa. Mugenda muri bikanganyoni. Mugenda muri bikanganyoni. Inyifato y'umukuru w'igihugu iranegurwa n'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta. Kubwa Frederic bamvuga inyumvira arongoye urunani sefo harusha akaba yahoze ari n'icegera c'umukuru w'igihugu ngo birababaje kubona umukuru w'igihugu yidogera ku mugaragaro abantu wenyene yishiriyeho. Birateye agahinda kubona umukuru w'igihugu akengera abakozi biwe abatuka icese nkuko umenga nibo bazanywe n'umugambwe uri ku butegetsi kandi nawe akorera kandi nawe yakoreye kandi yatwaye. Ntatangazwe rero n'ingene ashavuzwa n'ivyamwa bibi bivamwo, ahubwo abwirizwa kuvuga ati mbega twakoze iki, mbega uyu mugambwe wakoreye iki abarundi, wabwirizwa gusaba imbabazi kuko aho tugeze no kubera uwo mugambwe. Nawe nyene ibyo ariko ararondera guhindura si ibintu bishemeye, kuko ariko ararondera arimo arakritika ivyo kubera apfa kubivuga kandi azi neza ingene byazanywe n'umugambwe wiwe. Ni umugambwe wazanye abantu nk'abo, kuko abantu baza gukora akazi ka leta baza bisunza umugambwe, nabo baje bisunza umugambwe batanze ibiturire baca baza kwihemba no kwirondera kwisubiza amahera yabo muri ako kazi ka leta. No kuvuga leta yarahomvye, yarabuze abayikorera, ikorerwa n'abatari bo, naco gituma dufise ibibazo wumva yirirwa aravuga burya biyabazo byose avuga bivaho byavuyaho. Kubwa Frederic bamvuga inyumvira umukuru w'igihugu ngo yategetswe gusubiramwo ibijanye n'ingene igihugu kiyoborwa akareka gushira imbere imvo zijanye na politiki n'ubwoko, kuko abarundi b'intungane baciye ubwenge bakiriho bomufasha. Ico no muhanura nagire bishasha, arondera abantu bashasha, kuko abarundi bazi ubwenge bariyo, bari mu mihingo yose, bari mu bihugu byose, bari mu bice byose. Wewe ubwiwe atakuye kwikoraniriza kw'ivy'ubutungane, kwikoranirize ko ivy'umutekano, yikoranirize ko ivyo gutunganya akazi ka leta ngo abishobora n'umuntu umwe. Yo barimo ariyica ku busa kandi n'ivyo yoshobora yopfa adashitse. Narondere abize mu mihingo yose, mu bihugu byose, hose, mu bisata byose baruzuye bariyo. Gusa ico no muhanura ni kumenya ingene batora, yikuremwo ivy'umugambwe gunda batora nisunze umugambwe, nabatore yusunze ubuhinga bashoboye bamufashe kubaka ico gihugu niyo bashaka kucubaka kurya bivuga. None abantu iyo bariho, abantu baruzuye, abashaka kubaka igihugu turuzuye, mugabo ni mpaka haboneke umwuka mwiza mu gihugu, abantu basoneranire, haba amategeko, iyo migambwe ikore. None uyu munsi urimo urumva imigambwe iyo yigeze umugambwe witwa senere ngo warusigaye, urumva ko bawuje n'ibikunu kuri bikorwa hagati mu kubera iki ku gutegura amatora azokurikira. Urumva rimwe ararondera imigambwe yose ingene ashira hirya no hino. None ubu buriko utaratunganya utariko uratunganya iby'imigambwe neza, gutunganya demokrasi neza, hari murondera gutunganya itonga ry'igihugu, urumva ko bitajana. Nabanza atunganye hejuru mu byerekeye politike y'igihugu,
yerekane ingene demokarasi igiye kigenda mu gihugu, yerekane n'amatugira imigambwe myinshi ingene igiye gukora, n'amashaka umugambi umwe yerekane ingene igiye gukora, mugabo byose avyerekane ingene by'ukuri Uburundi bugiye gutunganywa bushasha. harabazo kuvuma muhejeje kwiyumvira ko hageze ko umukuru w'igihugu akora akazi ajejwe nk'umukuru w'igihugu agafata ingingo zibereye kugira ashike ku vyo yifuza. Ni na hano duciye dusozerera ikiganiro kw'isoko c'uno munsi, mwariko mugishikirizwa na Vyagahungu. Naho ubutaha. Cari ikiganiro kw'isoko.